kacu gahugu keza sagwa amahoro bawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona katika teretswe n'Imana kadahenugwa n'umuyaga esagatutu kawe Burundi kw'isi yose naho nagasanze mu gitondo izuba riserutse. Tuje tuva mw'izinga rya Zanzibar aho twari twagiye duserukiye nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Jeanne Major Varisi ndayishimiye mu birori abo bagenzi bacu bene wacu bari baramutse bafise byo guhimbaza imyaka 60 iheze habaye amahinduka akomeye muri iryo zinga na cyane cyane ko imbere y'ayo mahinduka hari ibibazo bitari bike. N'urugendo rero rwagenze neza cyane kandi n'ivyo birori byari bihimbaye neza cyane kubera yuko naho twavuze yuko ivyo birori vyaraba izinga rya Zanzibar byari vyitabwe n'abatanzania bose muri ca civugo cabo yuko ubumwe bwabo aribwo butunzi bwabo warabona ko abatanzania bose babiryoherewe kuba bari muri ivyo birori. Ikigira kabiri cari kibereye muri ivyo birori nuko batiginye iyo myaka 60 gusirangiye ayo mahinduka abaye nico bise mu gifaransa la révolution baciye bagira n'umwirimburo wo kwirimbura aho bavuye naho bageze no kuvuga ubuzima bw'abene gihugu aho bari imbere y'ibihumbi 1964 naho bageze no munsi mu bihumbi 2024. Urabona neza yuko bavyiteguriye kandi ukabona neza yuko bateye intambwe uravye uko iryo zinga ryari ryifashe uko ubuzima bw'abene gihugu bwari bumeze ukaraba nuno munsi aho abene gihugu bageze. Iruhande rero y'ivyo birori twararonse akaryo ko kugendera ibibanza bimwe bimwe na cyane cyane mbere duhereye ku kibanza no kwita cabekorerwamo ayo mabi ni kibanza bagurishirizamwo abantu bagiye gukoreshwa ubucakara icamunara. Ico muri ico kibanza rero uhageze urabona ivyahakorerwa. Icyo kibanza kikaba cahuriramwe abantu bavuye muri Tanzania mu gihugu ca Reta iharanira ubumwe ya Kongo muri Zambia. Uno munsi mbere muri ico kibanza ukahabona ibintu no kwita ko bibereye ijisho kubera yuko aho ugo rudandazwa rw'icamunara ruhereye haciye hubakwa ingoro z'Imana aho tuhasanga ingoro y'Imana ya Eklezia Katolika Cathedral, tukahasanga ingoro y'Imana imisigiti, tukahasanga mbere n'amasinagoge, eka mbere tuhasanga mbere n'urushengero rw'abangirikane wubatswe n'umuntu twese tuzi ngaha mu gihugu cacu ari yatanguje kugubaka. Urwo rusengero rw'abangirikane rwatangije kubaka n'uwo bita Livingstone kubera yuko abonye ivyari vyabereye aho hantu yaciye atanguza umugambi wo kubaka iyo ngoro y'Imana. Iyo ngoro y'Imana uko yayubatse n'ubu niko imeze, birabereye ijisho rero. Iruhande y'ico kibanza ca dandarizwamwo icamunara abagiye gukoreshwa ubucakara
twaragendeye kandi n'imirima itandukanye y'ibiti kama vya Zanzibar, eka mbere n'ibiti vyaje bizananye nabo bakora ubucakara, kuko muri ico gihugu ca Zanzibar murazi ko kiri ku mazi, hanyuma aho kiri rero horohera abantu kwashika. Wahasanga abavuye i Buraya, abavuye muri Amerika, abavuye mu Buhindi, eka mbere n'abavuye mu bihugu vy'Abarabu. Ibitiro bagiye baratwarayo bose, umwe wese ku migenzo bari bafise, urasanga ahantu babiteye uno munsi ubigendera. Ariko ico nagira shikize ngaho gikomeye cyane n'ikihe nuko ibiti kama vya Zanzibar harimwe ibiti bakoresha ku miti kama yabe n'igihugu biryo zinga. Hariho rero n'ibiti bindi rero byagiye bizanwa nabo bagiye bahashika baje muri urwo rudandazo rw'abacakara, usanga bakoresha mu gukinjika, mu guteka, ibindi babikoresha beno vyita ngo iki, mu guhindura ubwiza. Ivyo muca muvyumva nka bijya bikoreshwa n'abahindi, urabibona ivyo biti bakigusoromeye ukabona ajya amarangi bisiga yuko hejeje kugisoroma acamena agaca asiga uko nyene bigaca bifata kujya nyene. Nivyo rero twashoboye uko rugendo niko rwagenze, ako rwari urugendo rwiza cyane kubera yuko igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Burundi, abatanzania n'abarundi dusanzwe turabavukanyi, kandi muzi neza yuko kuva kera n'igihe igihugu cacu cari mu bihe bitoroshe abatanzania batwakiriye nk'abavukanyi. N'ubu rero byarabanezereye cyane kubona tuza kubashigikira. Murakoze. Radio Télévision RTBB ni Bwiza ry'Uburundi bwiza.